Ati ukuri gucishwa mu ziko ntigushe, koko ugiye kubiraba nivyo. Tuvuze ko uno mugabo Aboubacar Karum muzi kw'izina rya Satubi ashobora kuba afise ibintu yahinduye mu mateka y'umuziki w'u Burundi, umenga ntitwoba tubeshe, koko nivyo. Je tugiye kubana mwa kino kiganiro nitwa Tuyisenge Charite. Uyu mugabo afise ibintu vyinshi amaze gukora muri industry ya 257 kandi biboneka binagaragara ko n'ubu abandanya ashiramwo inguvu, ariko nagira nkwibutse ko Satubi uravye mwaya mezi aheze uravye muri top 10 y'abantu bakurikirwa cyane, Satubi ntiyararimwo kubera ino new generation yarije itavyoroheje, yarije iriko iraca ibintu bigacika, ariko Satubi avuga ati jewe nkuko namye nitwa Kingi, nkuko mwanyizeye mukantora nkaba umukuru wa new generation, rero naje sinobatetereza, reka ngume ndabibakorera. Niho yikora ku mudiho wa amapiano, ubona neza ko mwino minsi ariko abikora neza kandi cyane, ubona ko bitoroshe kandi yabiciye biracika nko muri East Africa n'ahandi hose. Niho yikora ko uyu muririmbyi yitwa Chapuruka Kenzo wo muri Afrika y'Epfo, bakora indirimbo bise Kirisese. Nagira ndabamenyeshe ko ino ndirimbo yabaye antivirus, ubu tuvugana haciye imisi 4 iyo ndirimbo ikozwe, mugabo yabaye antivirus mu Burundi, mu Rwanda, Kenya, Uganda n'ahandi henshi hagiye hatandukanye boba bazi umuziki wa 257 canke boba bawukurikirana. Uti vyagenze gute rero? Ku munsi w'ejo haheze kuwa Mungu niho natembereye kuri TikTok, mbona iki cyamamare cyo mu Bugande, uyu mupeti yitwa Tenge Tenge, benshi muramuzi kutu video yagiye akora twa Tenge Tenge abicamamare, ku buryo yagiye yemeza n'ibindi vyamamare vyinshi kw'isi harimwo nk'aba Chris Brown. Biboneka ko yagiye yemeza ivyamamare vyinshi kw'isi nk'aba Jackson Derulo, Burna Boy n'abandi benshi. Ugiye ubona ko iyo akoze challenge abo bantu bagiye bamuvuga cyane kuno mwana ashoboye. Burya ugiye ubona umuntu Chris Brown tuzi twemera kandi twese kw'isi akavuga ati umwana nawe afise impano, ugasanga Chris Brown mwenyewe arafollowing uwo muntu, uzumenye ko uyu muntu abakaze. Ndabibutse ko mu minsi iheze umuririmbyi Diamond Platnumz yasohora indirimbo Koma Sava, uyu mujene Tenge Tenge yigeze ko kwicisha mu kantuze kiwe ko kuri TikTok, aca mu kubita imiliyoni 20 kubera ko yacishije Koma Sava ku rubuga rwiwe, kuko uravye Tenge Tenge n'umuntu afise abantu benshi bamukurikirana kuri TikTok yiwe. Rero niyo mpamvu ndakubwira ati burya ugiye kuraba kino camamare Tenge Tenge cyo mu gihugu ca Uganda, ari mu bantu babaye ivyamamare kandi abivyamamare akiri muto cyane, kandi kuriya bavuga ati Imana naho idakura umuntu vyaraciyemwo birakunda. Umujene arafatisha ku buryo ubu yoba ari mu ba influencer ba mbere mu Buganda ku mbuga ngurukana bumenyi, bakurikirwa n'abantu benshi. Ati bimeze gute rero? Ku munsi w'ejo niho yakora akavideo akoresheje indirimbo Kirisese ya Satubi Satura Mabafre. No kuvuga ni iteka ridasanzwe kubona Tenge Tenge n'abantu afise. Nibaza ko muri ugiye kuraba muri East Africa nta muntu afise abantu nk'abo Tenge Tenge afise ku rubuga rwe rwa TikTok, uravye n'umustar pe. Rero niho yacisha ko akaririmbo ka Kirisese Satubi yakoranye n'umujama wo muri South Africa, ubona neza ko byafashe iyindi ntera, kandi ubona neza ko
Satubi agiye kubironkamwo inyungu, kubera ko abantu bakurikirana Tengetenge bose bazomenya ati uyu muntu yaririmbye ino ndirimbo nuwahe, bashake kumenya akomoka he, ku buryo Satubi bishobora kuba bizoba vyamuhaye iyindi support ikomeye, bishobora no kuba bizoba vyamumenyekanishije no ku bantu benshi basanzwe bakurikirana Tengetenge, aho bashobora kuba bagera nko mu miliyoni 10 zoba zimukurikirana ku rubuga rwiwe rwa TikTok, nibaza ko banarenga. Rero urumva kumenywa n'abantu nk'abo biba ari ibintu vy'agaciro cane, na wewe ntihabura abantu baza bakagusapotinga kuri channel yiwawe ukagira inguvu, kandi bigatuma ugera kure cyane. Ubwo rero no mugabo muti mumwubahe kuko afise irindi tafari ariko arongezako kuri industry ya music ya 257. Ubwo je mwari kumwe mwa kino kiganiro, nitwa Tuyisenge Charite. Wewe utarakora subscribe, genda ukore subscribe, ukande like, comment and share. Ndabakunda sana.